Kama tugirire kigwa
maze kubwawe no muri wewe bikorwa n'ibisabisho byacu byamuri kwegukiye. Wamwanyurageze yaho umwe wese ashika imbere agaheza akagabana icyo amaze iminsi yitakambira. Ni umwanya rero w'igisabisho, si umwanya w'ikirori. Duca dusaba abagira indagano za burundu babanze bakinjure kugira abatoyi babo baze gushikiriza indagano zabo, maze bakagira bati ndakwihebeye kandi naraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi. Mu bwere ntegerwa baremera badakekereza ko Yesu Kristo ari umutambukanyi w'intahemuka, none ko bamweguriye urukundo rwabo rwose. Mu bworo baremera ko Yesu Kristo ari we ntoranwa yabo, ari ryo tunga ryonyine rizima ridatituka. Mu bugamburutsi baremera ko Imana izi byose, none ko bemeye kuyibera intumwa mu nyishu y'umwizero Imana igomba guha igihugu cayo. Baraheza bashikiriza indagano zabo, bahejeje baca bagenda gutera igikumu mu gitabo c'urutonde rw'abanyamuryango. Sagaciye aho kuko bagiterera kuri altare y'umukama. Bahejeje gushikiriza indagano baraza kuba mu mwiswikiro, naho n'ikimenyetso c'uko ari kubweranda kugira ngo bikwize babe by'ukuri abageni buzuye ba Yesu Kristo n'abatoranijwe ku gikorwa cyo kwihemera inkuru nziza na bene wabo. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Mana nzima, we Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavyegiza ukaneteka yuko mu muryango wa Kristo negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango, ndakwiyereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa ubworo n'ubugamburutsi. Mu maso y'umuryango w'abakristo, jewe Noviste Maria Joseline Banyezako, izo ndagano ndazemeye ubwa mbere. Nzozizigama nk'uko amabwiriza ya bene Mariya
abishinga. Ntuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikiza neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye ibyiheje kuragana wewe Joseline. Ndagusabiye kwa musange gufanukira na Yesu Kristo. Amen. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango. Ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe Novise Felicite Miburo, izo ndagano ndazemeye ubwa mbere, zozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya abishinga. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye ibyiheje kuragana wewe Felicite. Ndagusabiye kwa musange gufanukira na Yesu Kristo. Amen. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Mana nzima, wewe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye byiza ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango. Ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe Novise Claudine Kajeneza, izo ndagano ndazemeye ubwa mbere, zozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya abishinga. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye ibyiheje kuragana wowe Claudine. Ndagusabiye kwa musange gufanukira na Yesu Kristo. Amen. Nuzakire uheze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ku izina rya Ekleziya, ndakiriye ibyiheje kuragana wowe Murata. Ndagusabiye kwa musange
ndagukomeye amashyi mu minwe y'umubyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwerentegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu jewe Novise Christiane Denise Niyonzima izo ndagano ndazemera ubwa mbere nzozizigama nk'uko amabwiriza ya bene Mariya abishinga muzakire weze ufashe kugumya ibanga no gukurikirana neza inzira Yesu Kristo yaciyemwo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya ndakiriye jeje kuragana wewe Christiane Denise ndagusabiye kwa musani gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Mana nzima wewe data mwana mutima mweranda ndagukuriye ubwatsi kuko ndavyagiza ukamera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera ndagukomera amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwerentegerwa ubworo n'ubugamburutsi mu maso y'umuryango w'abakristu jewe Novise Amelia Nibima izo ndagano ndazemeye ubwa mbere nzozizigama nk'uko amabwiriza ya bene Mariya abishinga ntuzakire weze ufashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemwo. Amen. Kubera ububasha nahawe izina rya Ekleziya ndakiriye jeje kuragana wowe Amelia ndagusabiye kwa musani gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. baca basubira kwegera imbere gatoyi umwungere aje guhezagira imyitwikiro bace bagenda kuyikwiza. Ora no mukama dusabe ndagusavye mukama hezagira kandi agatifuze iyi myitwikiro zintore zawe zifuza kwama zitwikiriye bose bamenyereho ko ari izawe bwite ko ari wewe zokwama zizigiye nk'uko ziheje kubikuraganira Burundi bukoranye weze uzibere inkinzo zame zitsinda inyoshambi zose ziguma ari impundu akazi zawe zigama ibanga nize zigere zitandukana nawe wewe wamaho ukamana ingoma mu myaka yose.
niwakire uyu mwitwikiro uzomenyesha ko mugenzi wawe ari Kristo. Nugende ujane urukundo rutagira agahemo, ujane ukwicisha bugufi n'ukweze, wamugenderera ntaryo umuco wa Kristo umucunguzi. Amen. Hanyuma murazi ko mu mugenzi w'ikirundi atawikwiriza ku mutangaro cyane cyane mu narugo. Araheza akaja hiherereye maze akisuganya nabo nibashogomange. Nuko rero twese turahejeje kuzimbira n'amatwi yacu. Umuntu ari ngaha yaragifise ikizigizigi ko akumbure hari kizoteba gihinduka nazeruke. Barabaye ishikanwa ryuzuye ry'umukama, baratoranijwe, barabaye abashizwe ku ruhande n'umukama ngo babe ibikoresho vyiwe yiharije. Bavyeyi, kumbure ko no muri mwebwe harimwo abari bacizeye ibihumbi, umukwe n'umwuzukuru. Ihi bambewe birahinduye imforo, ahubwo riho tambe mutarike ko mubaye babamwana n'Imana, ariko kandi baba mwana beza kubera ko babazi ko basangiye kurera cyane cyane abana bagihana urugo, barabafasha kubaka rukaguma. Namwe muratumiwe guhera ubu nyene gushigikira uyu mugambi w'Imana mu bibondo byanyu ngo bubake rugume. Nimuzobikora mwenyene humura, Imana segaba nihiri. Ahandi abantu bose bocika gusimbira hamwe. Nico gituma baca baronka igitabo cy'amateka y'umuryango kazokwaba bazirikanamwo biyibutsa ibibafasha gushishikara neza urugendo.
akira igitabo kirimo amateka ngenderwako y'umuryango w'ababikira w'umushabutatu wa Bikira Mariya. Ivyanditsemwo vyose urayifata nka nkama, ubibike ku muzirikanyi, wongere ubirangura n'ubwira n'urukundo, byongere bigufashe kubinatirimuka kwibanga umuryango winjiyemo. Amen. baca bakinjurira bakuru babo baje ngaha gatoyi inyuma y'uruhimbi, maze baze kurindira gatoyi. hanyuma umukuru w'umuryango araheza aregukane abo bagira ngo bishikane ubuzima bwabo bwose, aribo twita kandi abashikabanga. Aba nabo rero ngo barihwegeye imyaka 9 yose bagendana n'uyu mutambukanye ndahemuka, bahaga bavuga nka wa mwanditsi wa kwa Rubiri ngo gakura ikigabane ca 3 umurongo wa 4 bati ubwo nyine ndabarenganye naciye shikira umutima wanje wakunze